Akarero ka hafi gatangwa n'abanyagihugu bo ku Mutambara aho bavuga ko station iri hafi y'uruzi Murembwe isanzwe iri kipomo zibiri yari yaronkejwe ku munsi wa gatanu amaritiri 10,000 vya essence, ariko nkuko vyashikirijwe n'isoko ryacu abenshi mu bari biteze kuronka igitoro batashe gutyo. Ivyo bikaba vyavuye ku biturire vyatanzwe ku munsi wa gatandatu ahanini n'abari baje kukivoma bazanye amabido. Isoko ryacu ririgana uko vyakogwa. Amabido abarovyi amabido basanga akanoti mu bido badesarise kanaka avuye bahera ipomo abayibido n'iyindi bayihebera no kuvuga b'imoto n'imodoka kuvuga w'imodoka kugira mu ryamaye ko ziba yaja kwivura abo babona ko muhamwe y'amfumbatishije kandi gitangaje ibido za 40 litres zagwa mu masaso atanu adibisha cyane aho yere kuri turasaze nkane. Mu kanya gato igitoro kikaba cari giheze, bamwe bataha basigaho imodoka zabo. Ikibabaza cyane abanyagihugu bo ku Mutambara nuko ivyo vyose bikorwa abajeje intwaro babihagarikiye. Aha gatungwa gatoke umuhanuzi wa Buramatari ajejwe iterambere na komiseri w'igipolisi muri komine Rumonge. Ibara kubona komiseri kuriho yari uwitwa ko ahagarariye intwaro ariwe kose wa Buramatari yiwe yitwarwe niho yari we yica gakiza kandi we yaje imbere n'abadokoro nyene bajya mu gipolisi niho bari babiri. Abanyagihugu bo mu Rumonge basaba Buramatari w'intara yabo ko hotunganywa neza itangwa ry'igitoro bakabona bose kuza bararonka. Basaba kandi ko umuhanuzi wa Buramatari ajejwe iterambere hamwe na komiseri wa komine Rumonge bohanwa kubera iyo ngendo kugira ibiturire ibonekeza kuri bo.